nk'uko muhejeje kuvyumva batwigishije ibitari bike cane gose. Ubu naho reka turabire hamwe n'abakenyezi bo mw'ikomine ya Bugenyuzi batwiganire bimwe muri ibi bikurikira. Mbega mu kibana aho babaye babaha agaciro ijambo bashikirije? Mbega vyagenze gute kugira ngo batsinde ubwoba bashikirize ijambo neza mu bantu? Nkuko musanzwe mumenyereye muri kino kiganiro cacu inkingi twama dufise ibice bibiri, reka tuje mu gice ca kabiri. Muri kino gice ca kabiri tuje kumwe n'abantu basanzwe ba muri no commune. Birashoboka ko usanga baba bafise ibibazo bitandukanye bifuza kubaza canke bafise ibintu batatahuye neza kubijanye no gushikiriza ijambo nk'umukenyezi. Uyu n'umwanya wabo aho bashobora kubaza ibibazo bitandukanye ndetse bakagira n'intererano boshikiriza. Ahubwo ico nosaba nk'intererano nkuko twebwe twoba turabakenyezi mukatubera inkingi, kuko nka twebwe urashobora gusanga tuba mu mitumba itandukanye, ugashobora gusanga dufise ibibazo bitandukanye, ari na hahandi ucugira ubwoba bwo kujya gushikiriza cya kibazo wari usanzwe ufise bivanye n'ikibano ubayemo. Je nanje ikindi kibazo mfise uko kuntu mwavuze ngo abakenyezi turashobora kuba dufise ubwoba kubaza ikintu. Ego ivyo birahari, kuko urashobora gusanga umukenyezi ugasanga ntatembera, uko nyine muvuga ivy'amashirahamwe. Hariho n'umukenyezi keshe umubajije ati we kubera kutaja mwishirahamwe, tije umugabo wanje yarambujije, ugasanga umugore muzima usanga yibere mu rugo ntatembera ngo amenye ivy'abandi bumviriza, kuko mwishirahamwe usanga hari uduhanuro twishi. Hamwe usanga uri mwishirahamwe hariho n'ikintu usanga utobaza umugabo, uri mwishirahamwe umugabo akavuga ati ja mwishirahamwe jewe nja kuziganya handazi sinzobura naka kantu nigura ntarinze kuza kugasaba umugabo. Ugasanga umukenyezi muzima zaraja aho abandi babona, usanga nta nubwo busanga afise, ugasanga nyene n'umukenyezi ashwanshwanutse ataguma nyine aguma yijiwe nk'uko umengo yabuze umuntu. Ego ico uwo mudamu avuze nandi ngoma ndagisongere. Je kugera iyi saha mubona mpagaze aha mbayeho kubwishira hamwe. Hirya yejo nabonye umuntu ndamubwira ati wa muntu waje ko renda gusavye ngurana 220 nirangurira ikintu igihe narose je nzoyago kugera isa rero abana ndose ni 500 abana ndabagura ikiro c'ubufu bakarara bari. Nico gituma rero iyi sahiyi uwo muhira atompagarara imbere ngo we ntugende hango ntugenda ha burya vyinshi burya tubikesha abantu. Mugabo ugasanga umugabo ariko aragutangira ngo ntugenda ahantu burya akwicira ibintu vyinshi. Burya amaze kuba bikwiciye urashoboye kuva ngaho ukagenda ku isoko ugahura n'umudandaza akubwira ati wewe ejo ndakeneye iki niki ukinzanira. None ako kanya uwo mugabo azokubuza ngo ntutembere uzogikura he? Je yisaha rero je ndiko ndashimira Imana ku bintu Imana iri kirankorera muri aka kanya. Murakoze cyane. Jewe ngerageje kumviriza ibyo ariko baravuga intereranje noterera no nibanda kwico kibazo abakenyezi bariko baravuga c'amashira hamwe. Yego ni vyiza ariko mu gihe muvyumvikanye n'uwo mubakanye, kubera hari igihe nabo nyene ntibavyibagije. Hariho nk'umugore ashobora kuba ari mu iryo shira hamwe ugasanga yagiye mu iryo shira hamwe ugasanga amasaha atahiye ntabakwiye yuko ari gutahira, canke ugasanga mu gihe batavyumvikanye ko n'umugabo ugasanga hari amadeni yagiye aratogwa mu iryo shira hamwe umugabo atayazi. Urumva ivyo byose bica bitera ingorane mu muryango. Intererano yanje noterera n'aba badamu bari ngaha nuko ico ari cyo cyose mu rugo mucumvikanye ko nta kidashoboka. Ndakengurutse ubwa mbere intererano z'abenegihugu bashoboye kugira ico bashikirije. Rero uwa mbere ivyo mu vyo yasavye yavuga ko hoba guhimirizwa benegihugu abakenyezi benshi bibera mu misozi ushobora gusanga batinya kuja imbere y'abantu kugira ico bashikirije. Ariko natwe twobahamagarira ahubwo kushira amanga kutagira ubwoba iyo bafise akababakiye, iyo bafise akari ku mutima bagaseruka bakitura indongozi zabo bahereye ku mitumba baba baherereye ko kuduga mu mazoni iyo vyananiranye, hanyuma bakatuma indongozi zabo zikabaserukira badatinya, kuko
turi muri demokrasi turishira tukizana urashikiriza kari ku mutima udatukanye hanyuma ababijejwe duhereye ku ndongozi ku mutumba bagaheza bakabafasha bakabaserukira ikibazo bafise kigaheza kigatera imbere kikongera kigatorerwa n'umuti.